Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana isheni yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Muri umwe turabashikiriza rero amakuru ariko aravugwa hirya no hino, amakuru muba mutamenye, amakuru rero tuba twabereye ijisho n'ugutwi tukabatoreza amakuru muba mutamenye yagiye aravugwa hirya no hino. Amakuru rero tugiye kubashikiriza muri kuno mwanya n'amakuru ahanini yerekanye n'umutekano. Aho ni mu gihe rero abantu benshi bamaze iminsi banyuruzwa, abandi nabo bakicwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Turaje kubabwira rero uko bamwe n'abandi bariko baravuga kuri ubwo bwicanyi bumaze iminsi buba. Iyindi nkuru turaje kubabwira ni inkuru yuko mu gihe Faustin Ndikumana amaze iminsi mwinyinyurana n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bamwe n'abandi rero bamaze iminsi bariko barahanura Evariste Ndayishimiye bakabwiye yuko yoca inkoni ngufi ariko gutwarwa n'agashavu, bakavuga yuko rero mu burongozi canke mu butegetsi atari ko bigenda. Abagiye baramuhanura rero nabo nyene bakabwira bati uce make uce inkoni ngufi. Nabo nyene turaja kubabwira mbega bobo ni bande bahanura umukuru w'igihugu ngo ace inkoni ngufi kandi mu gashavu ntashaka agashavu hejuru, kuko nayo ahandi iyo myitwarire ngo ntibereye uburongozi. Turaja kubabwira no mu gisata rero c'umutekano no gushinga mu mabanga. Rero Ndikuriyo amaze iminsi azunguruka mu gihugu cose c'u Burundi, ariko arashira rero indongozi mu ntara zitandukanye baserukira mugabo CNDD-FDD rw'intara rw'amakomine no mu ntara no ku gice c'amazone. Ariko rero abo bose bashizwe mu mabanga bakaba bafise ubwoba bwinshi cane kubera ko indongozi za CNDD-FDD muri ino minsi zitariko ziroroherezwa. Abenshi muri bo rero bariko baranyuruzwa, abandi ngo bariko barabugwa irengero, harimwo mbere ngo n'abariko baricwa nk'ariya mu ntara ya Gitega amaze iminsi ariko aricwa abantu benshi batari bake, kandi benshi muri bo bari mu mugambwe CNDD-FDD. Tubabwiye rero ido n'ido ry'aya makuru, tubabwiye ko biriko biragenda nk'uko rero twababwiye mu ncamake. Abatari bake rero barabandanya guhanura umukuru w'igihugu mu gihe Evariste Ndayishimiye amaze iminsi mwinyinyurana hamwe hagati yawe na Faustin Ndikumana. Abenshi rero bakaba bariko baramuhanura bati ariko gukoresha ishavu ryinshi, mu gihe rero ari umukuru w'igihugu ngo ntiyemerewe gukoresha ishavu rirenze. Ivyo rero abibwirwa na Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye Orcom. Gabriel Rufyiri rero abanza gushimira umukuru w'igihugu ko mu myaka amaze gutwara Uburundi amaze gutwara neza cane, ariko ngo hariho vyinshi naho nyene ngo vyagiye bitagenda neza, akamusaba rero ko yokwikebuka navyo ngo akabishira mu ngiro. Mu gihe rero Evariste Ndayishimiye rero amaze iminsi atwara Uburundi, akamaze imyaka ishika kuri 5 atwaye Uburundi, ngo hariho vyinshi vyagiye biramucamwo ngo naho yagiye atwara Uburundi neza. Gabriel Rufyiri rero arahanura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko mu vyo yagiye akora vyose hari vyagiye yirengagiza ivyo yagiye asiga inyuma, kandi ivyo vyose arivyo vyari bikwiye kuja imbere. Avuga rero ati karahara mu ruganda ntibacura. Avuga yuko rero mu bijanye rero n'imibano, akavuga yuko yari akwiye gucura impunzi mu maguru masha akigera ku butegetsi. Akavuga ko rero yaje guca inkoni ngufi abantu bahunze ngo bagahunguka, mu gihe rero abantu bari inyuma y'igihugu ngo ari benshi cane. Yataze akarorero rero ku mpunzi ziri muri Tanzania ngo zirenga ibihumbi 110 zahungiye hariya mu gihugu ca Tanzania, kandi abo bose bakaba guterera ikintu kinini mu iterambere ry'igihugu hano iwacu mu Burundi. Akavuga yuko ugiye muri Congo usanga impunzi, ugiye mu Rwanda hari impunzi, muri Uganda na Kenya naho nyene hari impunzi zitari nke zari kugira ico ziterereye mu iterambere ry'igihugu. Abo bose rero nta kuntu igihugu cotera imbere izo mpunzi ziri hanze. Ikindi yaciye yamubwiye mu bijanye n'intwaro ibereye mu gisata ca politike, yakwiye gufungura imfungwa za politike. Ngo mu gihe rero amaze igihe bavuga yuko ubusho butari buke bwuzuye abantu bafungiwe ubusa, abandi nabo bakaba barangije ikiringo cabo c'umunyororo ariko ngo ntibatahe. Akavuga yuko rero abo bose akwiye kubarekura bagataha bakidegemvya. Akavuga ko rero ko n'imfungwa za politike zidakwiye gusigara inyuma, nazo nyene zikwiye gutahuka zigasubira mu miryango yabo. Abo bose rero bamaze bagatahuka mu mihana iwabo, abahoze nabo bagasubira mu ngo zabo, ngo niho rero igihugu cagenda kigatera imbere.
mu gisata c'ubutunzi naho harakwiye ko umuntu wese afite icyo ashoboye yohabwa amabanga y'igihugu akayatwara. Mu gihe rero muri ino minsi ngo habaye kamwana wa mama utari umugambwe uri ku butegetsi utemerewe gushingwa amabanga namwe. Ivyo rero birasubiza inyuma igihugu ku bwa Gabriel Rufyiri, akavuga yuko nimba hari umuntu ashoboye kiyaza kumukura mu mabanga ngo ugiye kuhashira runaka ngo nuko avuka umugambwe CNDD-FDD. Icishe igihugu rero ugatuma rero n'ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma ngo nuko bagiye bashinga mu mabanga abantu batabikwiriye, abantu batabishoboye, ariko bakabashiraho ngo nuko basanzwe bavuka mu mugambwe CNDD-FDD. Bikumvikana ko rero abantu baza gushirwa mu mabanga batabishoboye ariko bakaza ku izina ry'umugambwe, aho bose rero mu gisata c'ubutunzi burasubira inyuma. Gabriel Rufyiri rero ahanura umukuru w'igihugu ko yogenda rero agasubiramwo inzego z'ubutunzi, za politike hamwe n'iz'imico kama, kuko ibyo byose ngo vyagiye bisigazwa inyuma kandi ariho hubakiye inkingi y'igihugu. Hari tuvere vya Gabriel Rufyiri ahanura umukuru w'igihugu si we wenyene, n'abakozi b'Imana batandukanye barongoye amadini bariko barahanura umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero ngo ntakwiye gutwarwa n'agashavu nk'uko Gabriel Rufyiri yabivuze, akavuga yuko bagendera kw'ijambo ry'Imana. Ngo ico Imana imutegetse ngo bari ico akwiye gukora. Ariko rero kuraba ngo runaka ntituvuga rumwe, kuraba mugenzi wawe ngo ntimuhuje ivyiyumviro, iyo vyose rero ngo birasubiza igihugu inyuma. Ku bwa Padiri rero Desire Bireha mw'ijambo yashikije uyu munsi mu misi yo mu gitondo yabereye kuri Katedrali Regina Mundi, yavuze yahanuye abo bose bafise abo bajejwe, bafise abo batwara, kubatwara neza batabatwaza inkoni y'icuma. Akabwira yuko abo bose bariko batwazwa n'inkoni y'icuma ejo aho bukera ari bazoja kuri izo ntebe abandi basanzwe bicayeko. Akavuga ati uyu munsi rero uriko aratwagwa ejo aho bukera ashobora kuba ari wagutwara. Mu vyiza rero mwoya kubatwaza inkoni z'icuma mukabatwara mu mutekano no mu mudendezo. Bakavuga ko rero umwanya n'umwanya ubutegetsi bushobora kurangira uwo wahora utwara akaba ari waja kugutwara, nawe akazogusubiza mu nkoko ivyo uzoba waramukoreye. Padiri Desire Bireha rero ahanura umukuru w'igihugu avuga yuko atoza aracisha abantu ku buhombo. Naryo rero amaze iminsi hari bombora hagati ya Evariste Ndayishimiye hamwe na Faustin Ndikumana, ariko rero benshi bakaba bashaka gusukamwo mabisi ngo ntihagire ibara rigwa. Nk'uko twababwiye makuru yaheze tuvuga ko Faustin Ndikumana ariko aratabaza abihebeye Imana n'amashirahamwe yigenga n'abahoze batwara Uburundi ko boja rero guhanura umukuru w'igihugu ngo ntihagire ico amugira. Umva ko rero batanguye kumushikiriza ubutumwa abatari bake, haba abihebeye Imana haba n'abari mu mashirahamwe ategamiye leta, aho bose bakaba bariko bahanura umukuru w'igihugu ngo areke gutwaza abantu inkoni y'icuma ngo narirya ari umukuru w'igihugu, ngo hamwe aramutse atwaje inkoni y'icuma ngo niko guhora imbwa gusutama ngo yozimara zose. Ngo utavuga rumwe rero n'umukuru w'igihugu ngo badahuje ivyiyumviro ngo ntibisobanura yuko ari umwansi w'igihugu. Abatavuga rumwe rero n'umukuru w'igihugu ngo ntibafise uko babona ibindi ukundi, ariko bitavuga ko atari ukuri bariko barabona nabo ku ruhande rwabo. Tube tuvuye mu gisata ca politike tuje mu gisata rero cerekeranye n'umutekano. Mu gihe rero Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD amaze iminsi azunguruka mu ntara zitandukanye, ariko ashiraho abarongora intara mu rwego rw'umugabo CNDD-FDD, benshi muri bo rero bamushikirije rero ingorane bagenda bahura nazo. Aho ni mu gihe rero hari ku wa 19 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 hariya mu ntara ya Buhumuza, niho rero yasozereye urwo rugendo rwiwe nko kugenda yimika mu mabanga abagumyabanga ba CNDD-FDD barongoye intara, abarongoye amakomine n'abarongoye amazone. Reverend Ndikuriyo rero agishikara mu ntara ya Buhumuza yabaje gushikiriza abagiye guserukira iyo ntara, yaba umukuru w'intara ivyegera vyiwe, abaha rero n'amategeko bagiye kugenderako. Ariko rero baronse akanya ko kuganira, bamutura ivyiyumviro vyabo n'abamubwira, bamushikiriza n'ibibazo bafise, mu gihe ngo muri ino minsi bafise ibibazo vyinshi bitari bike. Aho ngo ni mu gihe rero abari mu nzego zo kurongora abandi, yaba abarongoye imbonerakure, abarongoye umugambwe ku ntara, ku makomine n'amazone, muri ino minsi mu gihugu cose umutekano wabo utoroherezwa.
mu gihe rero benshi muri bo bamaze iminsi bariko baranyuruzwa abandi bakishwa abandi ntibamenye irengero ryabo kandi bitwa ko ari indongozi ziserukira abandi bakibaza rero aho biriko birava aho gushika n'uno munsi ngo ntibatore umuti wavyo benshi bakavuga rero yuko abahora babaserukira hejuru mu nzego z'umutekano ngo basigaye barapfunzwe abandi nabo bakabugwa irengero abitabye iyo nama rero ya Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD baramweretse akarorero ka hafi k'abahora barongoye imbonerakure muri minsi banyuruzwa ntihagire n'umenya irengero ryabo bashikirije nko uwitwa Nsabimana Ferdinand umukuru w'imbonerakure iburinga mu ntara ya Bujumbura ngo yanyurujwe ntibamenye n'irengero ryiwe gushika uyu munsi imodoka yamutwaye naho yo bafungiwe bakaba batahazi bagira amakenga rero yuko yoba yarishwe bakamusaba yuko yogira amatohoza bakamenya iyo yagiye kumva rero ashobora kunyuruzwa ari umukuru w'imbonerakure ngo ntamenye n'iyo yagiye ntamenye n'irengero n'aho afungiwe bakaba bafise ubwoba rero ko yoba yarashoboye kwicwa abamutwaye bakaba batazi iyo bamutwaye hari n'undi witwa Didier yahoze atwara imbonerakure igihanga nawe nyene uwo yaranyurujwe nawe nyene yabugwa irengero bakavuga ko nawe nyene batazi iyo bamutwaye abenshi bakavuga bati none nimba ducungera umutekano ariko umutekano w'indongozi zacu ntucungerwe mbega bobo babatwarwa n'abandi canke baba bagenda he benshi bakaba bafise ubwoba nabwo bari bahawe amabanga atandukanye mu ntara zitandukanye bakavuga bati nubwo turonse amabanga umutekano wacu ubandanye wongerezwa umutekano wacu ubandanye ucungerwa kuko ahandi hoho usanga indongozi zagiye zaraheze bakavuga ati mbere kubera ko yagenda indongozi zirongoye imbonerakure ariko imbonerakure zozo ntizigende byumvikana ko hagati muri bo hari ababatanga canke bakabatangira amakuru atari meza abari muri iyo nama rero y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo hariya mu ntara ya Buhumuza bamubajije ibibazo byinshi bitandukanye ukuntu igihugu kimeze muri ino minsi aho yagiye azunguruka mu ntara zitandukanye bakamubaza uko vyifashe bakamubaza yuko imbonerakure z'uyu munsi arizo mbonerakure zo mu myaka iheze Reverend Ndikuriyo rero yavuye yishura kubazo bitandukanye aho yagiye abahumuriza ababwira ati imbonerakure zo muri ino minsi ntabwo zimeze nk'izo mu minsi yahera imbonerakure z'uyu munsi zifise ubwoba ntawuzi nguko zimeze kandi mwebwe nyene ngo biva ku ndongozi zisanzwe zibatwara badebukiye ku ibanga ryo kubatwara akavuga yuko rero indongozi zo muri ino minsi zitariko zishira imbere akarangamutima k'umugambwe wa CNDD-FDD akavuga yuko rero batakiri ku kivi ngo basinziriye akabakangurira rero ko bosubira ku kivi nk'uko byari bimeze mu myaka iheze barebeje babwiye yuko abo bose bamaze iminsi bapfungwa bakabugwa irengero bakanyuruzwa yabwiye ko Reverend Ndikuriyo rero ati ibyo byose biva ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko rero atariko arabaha agahengwe muri ino minsi rero umukuru w'igihugu ngo nteko arubahiriza amategeko y'umugambi CNDD-FDD na cyane cyane rero ngo gufunga abo barongoye imihari y'imbonerakure akavuga yuko rero amakosa yose ariko yagizwa ngo umukuru w'igihugu ariko rero ngo amaze iminsi ariko barabiganira mu minsi iri imbere bizaba byatoye umuti ibintu byo kunyuruza rero abakuru b'imbonerakure ngo bigiye gutora umuti ngo nta mukuru w'imbonerakure n'umwe azosubira kunyuruzwa mu gihe rero Evariste Ndayishimiye wewe atanakimwe arabivuga ko kucerekanye no kunyuruza abasanzwe barongoye izo mbonerakure akavuga ko rero mu gihe bazoganira na Evariste Ndayishimiye bazova babitoreye umuti nibaramuka bicaranye muri iyo nama kandi baravuga ivyerekeye n'umutekano muke uriko urahungabana cane cane mu ntara ya Gitega aho ariko hicwa abantu benshi bakaba bamaze iminsi batora ibiziga ku mabarabara mu gihe rero muri amezi abiri aheze kuva mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kwa 11 hakaba hamaze kwicwa abantu barenga ku 15 bagatorwa ibiziga atawuzi uwabishe kumva rero abantu barenga 15 bishwe mu ntara imwe kumva rero muri amezi abiri ko abantu benshi cyane kandi atanumwe yigeze amenya uwabishe bakavuga ko rero hashobora kuba barinjiye wabagwanyi binjiye muri iyo ntara kandi muri abo bariko barishwa nabo nyene hakaba abegukira abegamiye umugambo CNDD-FDD uri ku butegetsi aho bose rero bakavuga ko rero hashobora kuba harinjiye umwansi ariko rero ngo ntamenye ko aho yoba yarinjiriye bakavuga ko yoba yabaciye mu ryahumye akaba rero ari bari kuraririka inganda hariya mu ntara ya Gitega ariko Reverend Ndikuriyo wewe arabahumuriza akababwiye yuko atamwansi yinjiye
ubwo yaramuka yinjiye baba bamaze kubimenya. Yakanguriye rero imbonerakure zose rero ubu bakora amarondo uko bahora bayakora kera, kuko nabo nyene ngo baradebukiye gukora amarondo, ntibagikora amarondo nkuko bayakora kuva kera. Akabwira ko rero ngo nibatakora amarondo umwansi ngo azokwinjira mu bace mu ryahumye, kandi rero ngo bazohungabaniza umutekano, ngo si rero ndi kuri yo bazohungabaniza umutekano bwa mbere, ariko umutekano uzohungabana bwa mbere ngo ni mwebwe nyene abashefu b'imbonerakure, mwebwe nyene muhora ku kivi buri musi. Amakuru rero twabateguriye saya gusa rero si ay'umutekano uza urahungabana hirya no hino, canke si ayo guhanura umukuru w'igihugu ko yokwisubirako, ariko amakuru menshi cyane twaba twabateguriye tuje kubabwira n'ayandi turiko turabategurira mu masaha ari imbere. Ariko rero nsubire ndabibutse, umuntu ukiri mushasha ufite ngaha kuri sabone naho hari akazoga naho nyene ufyondeko amakuru banayo yaronka 5 kuri 5, amakuru atarajako ivumbi, amakuru mu bandanye muyasangiza n'abandi baba batashoboye kuyaronka. Mugihe ibihe vyiza rero aho muherereye, mugihe mwubahwe na Gahwane.